Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwe ikaze nshuti namwe banywanyi ba FPI amakuru mu Kirundi yo kuri wa kane igenekerezo ya 14 mukaka umwaka wa 2022 yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Munango zano makuru turababwira abanyagihugu bo muri Nkenga Busoro iri muri zone Kanyosha barega umushikiranganje wa mbere gukoresha igikenye ni mu gihe kuva aho uwo mutegetsi atanguriye kubaka muri iyo quartier atamunyagihugu numwe ahegereye yemerewe gusubira kuhubaka. Ubukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza mu ntara zimwe z'igihugu. Muri aya makuru turabashikana mu ntara ya Gitega na Ngozi. Mu mibano nyene inzara iragisibije mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda na Rugombo aho imiryango imwe iriko irata ikomoka. Izo nido ni mukanya. Turabafitiye n'ikiganiro ako hambere mwama mukurikira ku misi yose ya kane. Uyu munsi tuza kuganira ku kamaro k'inka n'ikibanza cazo mu migenzo y'ikirundi. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye mukanya inkuru imwe mu kwayo sangwa ikaze. Nsubire ndabaramutse aya makuru tuyahere mu gisata c'umutekano uwo mwibarabara. Abapolisi babiri mu basanzwe bajejwe uruja n'uruza mu mabarabara baramaze kwitaba Imana. 35 barakomereka bagonzwe kuva uyu mwaka utangura. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru ryasohowe kuri uyu wa kane, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagiriza abagendesha imiduga ko babagonga nkana, bugabisha abo bose babikora ko bazohanwa. Petero Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Itangazo rijanye n'impanuka zikorwa nkana inyamiramabi jeje kubahiriza umutekano mu mabarabara. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano burababajwe cyane nuko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose bikaba mu gihugu cose. Ayo masanganya akaba atuma haba inyamiramabi zihaburira ubuzima canke zikahakomerekera. Kuva mu ntango z'uno mwaka w'2022 inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo zibiri zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka kandi harimwo nizababaye cyane gose. Inyamiramabi iheruka kwitaba Imana muri ubwo buryo bikaba vyabaye hirya yejo kwigenekerezo rya 12 mu kakaro uno mwaka mu gisagara ca Bujumbura. Ikigaragara muri ayo masanganya ingendeshwa ziza kugonga n'impaka zo nyamiramabi, inyuma yaho abariko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye. Ivyo bikongereza amakenga y'ubushikiranganje bwibaza ko bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha bufise izindi ntumbero uriko burakorerwa inyamiramabi. Ubushikiranganje buributsa inyamiramabi ko kimwe mu bigize akarangamutima kazo ari ukwihangana, naho akenshi zama ziriko zirigenzwako mu mirimo yazo ya misi yose. Ubushikiranganje rero buboneyeho guhoza imiryango y'inyamiramabi ibura bayo muri ubwo buryo niburira mu bikorwa vya misi yose vy'inyamiramabi, bukifuriza no gukira inyamiramabi zikomerekera muri iyo mirimo yazo ya misi yose. Ubushikiranganje bukaba busubiye kumenyesha ko bushigikiye kandi bwifatanije cyane n'inyamiramabi muri iyo mirimo yazo y'iteka, kandi ko bugiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo hamenyekane neza ibiri nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi zikorerwa mu kugongwa, maze ababukora babihanigwe bimwe vy'akarorero. Ubushikiranganje bukaba bumenyesheje uwo wese agendesha ingendeshwa afise ako gatima k'ubukoko ko kugonga izo nyamiramabi ziri ku kazi kazo ka misi yose ko aho kuzitera ubwoba ivyo bitazoca intege urwego rw'inyamiramabi, ahubwo ko
ibishoboka byose bizokorwa mu ntumbero yo gukinga no gutuza ubwo bubisha. Nkuko nari mejeje kwibabwira mu ngingo nkuru agahinda n'imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri quartier Nkenga Busoro yo muri zone Kanyosha begereye inyubako y'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Kuva uwo mutegetsi atanguye kuhubaka amazu yabo banyagihugu ngo yaciye abomogwa, abandi nabo babankira gusubira kuhubaka. Dani Claire natwumva mwidonido. Abanyagihugu bo muri quartier Nkenga Busoro begereye ahari kuhubakwa inzu y'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira bitewe n'ibiriko bikorwa n'uwo mutegetsi. Iruhande yuko ariko yubaka inzu yiwe, abegereye iyo nyubako bariko bategekwa gukuraho amazu bahubatse atani igiceri bahawe. Hari ibintu biteye ubwoba n'agahinda biriko birakorwa n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yubatse inzu mu Nkenga, ahabwa uruhusha rwo kubaka, impushya zitarasohoka zo kubaka. Iyo nzu iri kuyabuza amahoro abandi kuko gushikira saa tuvugana hari abantu benshi amazu yabo ariko arabomogwa, abandi bankirwa kubaka ngo bariko bubaka iruhande y'inzu y'umushikiranganje wa mbere, kandi bari kubaka amatongo yabo bakabuzwa kubaka atari ibyirukiro bahawe. Bisure kinini n'iterabwoba ryinshi. Muri kino gihe abanyagihugu basanzwe begereye ahari iyo nyubako y'uwo mutegetsi bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Ivyo bigaterwa nuko babwiwe ko bategerezwa gusiga imetero 200 uvuye ahari inyubako y'uwo mutegetsi. Ni kuvuga ngo abantu b'ababanyi bahari iyo nzu bari mu kajembegete n'ubwoba n'agahinda bitagira uko bingana, mu gihe bari bazi yuko bagiye kuronka bakika umusaya, ariko ubu bakaba bariko barahirwa kubaka, bariko bigizwa kure. Ni kugeza ku metero 200, kuvuga ngo aho hantu hari inzu akeneye kuhabona. Tubona rero umuntu ingera duza aho hantu atagomba kubana n'abandi, ivyo bintu biradusiga turabura ivyo ari vyo n'ukuri. Iruhande y'ivyo abo banyagihugu banamenyesha ko iterambere bari biteze ku muzo w'iyo ndongozi iriko yubaka hafi yabo kuri bo basanze zari nk'indoto zo kuzuba. Bamwe bakibaza nimba coba ari kindi kirimba kiriko kirubakwa. Umunyagihugu mutoyi yagira ati ashundaje umutegetsi araje tubane donke ko nanje kuri bamwe bamuzungera nanje ngigo nsongerwe donke wa muyaga nkuba y'amazi y'abarabara ryiza ndamutura ikibazo mfise abone n'ubukene abantu babayemo n'ingorane barimo ntako tuvyakira nta nuko tubibona kuko biragoye gutahura ko coba ari kirimba kigira kabiri mu gihugu. None gaye ngo umuntu aje abwirira abantu ko batagomba kuba iruhande yiwe ataraza kuhaba, ejo niyahaba bumva bizotanga iki. Isoko ryacu aho muri quartier Busoro rimenyesha ko buri gihe iyo abafise amatongo aho hafi y'uwo mutegetsi babajije igituma bariko barabomorerwa, bishugwa ko nyakubahwa ari we yasavye kwizo nzu zabo zihava gutyo ashobore kwisanzura. Ni mu gihe benshi mu bahafise amatongo bafise imiryango kandi banahaguze kugira baronke aho bashira iyo miryango yabo. RPA ntitwashoboye kuronka umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kugira agire ico abivugako. Dani Claire iratwumva mukanya amakuru arabandanya. RPA Nkuko nayimeje kubabwira mu ngingo nkuru haravugwa imwe mu miryango yo mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoki iriko irahunga kubera inzara. Bamwe muri abo banyagihugu ngo baja mu gihugu hagati aho baharabonetse umwimbo, abandi nabo bakaja mu gihugu ca Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo. Buramatari w'intara ya Cibitoke asaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kwegeranya ifashanyo yo kugarukira kuri abo bugarijwe n'ubukene. Emmanuel Yunge ko adushikane mu ntara ya Cibitoke. Bamwe mu bajejwe intwaro ku mutumba wa Rusiga muri komine Rugombo bamenyesha ko umwimbu utagenze neza kubera uruzuba rwatse mwirima riheze. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa mbere w'iyindwi mu nama y'umutekano. Muri iyo nama isanzwe ikorana uko amezi 3 aheze, aho buramatari ahura n'abajejwe intwaro. Kihame Habumuremyi umunyamabanga ntayegayezwa mu biro kwa musitanteri wa komine Rugombo yavuze ko imiryango 210 yo ku mutumba wa Rusiga imaze guhunga kubera inzara. Amasoko yacu muri bamwe mu bajejwe
abajejwe intwaro aho mu ntara ya Cibitoki amenyesha ko bamwe muri abo banyagihugu bahungira mu gihugu hagati mu gihe abandi baja mu gihugu kibanye ca Kongo y'intwaro rusangi kurondera akazi. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rusiga bavuganye na RPA ariko batashimye kuduha amajwi, bavuga ko bamwe mu bariko barahunga ari abari baherutse guhunguka ataco bashoboye kwimbura mw'irima riheze. Ibintu bimeze gutyo kandi no muri komine ya Buganda aho naho nyene ngo hamaze guhunga imiryango itari mike, ariko aha umunyamabanga ntayigayezwa w'iyo komine ya Buganda akaba atashimye gushira habona ibitigiri by'abamaze guti zabo kubera ikigoyi. Abanyagihugu bo muri ayo makomine abiri basaba abagira neza kubagarukirako cane cane mu kubaronsa ibifungurwa. Nayo Kaheme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoki akaba yasabye abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi gukorana n'imvukira z'iyo ntara mu ntumbero yo kugira intonde z'imiryango ikenye hanyuma begeranye ibifungurwa byo kubafashisha. Emmanuel Niyunge ko impunzi z'abarundi zahungutse zifise ubushobozi buke bwo kwizera abandi kunywana nabo hamwe no guterera mu iterambere ry'ikibano dufatiye ku batigeze bahunga mu gihugu mu gihe c'injyane. Ivyo bivugwa mu cegeranyo c'ivyigwa vyakozwe na kaminuza y'ishirahamwe ONU ku ngaruka zatewe n'intambara hamwe no guhunga kw'abantu mu Burundi. Icegeranyo cashizwe ahabona kuri uyu wa kane n'urubuga Relief Web. Ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Emile Nibasumba. Ibihe vy'intambara hamwe n'ihahamuka birafise uruhara runini ku bijanye n'uko abantu bizera abandi. Ivyo ni bimwe mu vyashitsweko mu vyigwa vyakozwe na kaminuza y'ishirahamwe ONU ku ngaruka intambara zagiye zirisubiriza mu Burundi zagize ku banyagihugu, aho iyo kaminuza yerekana ko bitoroha ko abantu zakozeko bizera abandi. Ico cegeranyo cashizwe ahabona kuri uwa kane n'urubuga ngurukana bumenyi Relief Web cerekana kandi ko urwo rugero rwo kwizerana atari rumwe ku bantu bagumye mu gihugu mu gihe c'intambara, abateshejwe izabo hamwe n'impunzi zahungiye mu bindi bihugu. Abahinga b'iyo kaminuza basigura ko kenshi abantu bagumye mu gihugu cabo basa n'ababungabunga amatungo rusangi intambara n'ubusuma bitahitanye, mu gihe abahungutse basa n'abamenyereye kuzibukira indyane hamwe no kumenya kwibako aho bari hose. Muri ico cigwa iyo kaminuza yerekana kandi ko abantu bakozweko n'indyane kenshi baguma bikeka abandi kandi baba bafise ibibazo by'umutekano kurusha abandi. Abo bahinga ba kaminuza y'ishirahamwe ONU bavuga kandi ko ivyigwa bakoze vyerekanye ko abateshejwe izabo bafise ukwizera abajejwe intwaro guke kurusha abanyagihugu batigeze bava aho baba, kandi bigoye cyane ko bemera ko ivyaha vyakozwe mu gihe c'intambara vyahanywe. Ico cegeranyo cerekana kandi ko mu Burundi abanyagihugu bateshejwe izabo bafise uburyo buke cyane kandi baronswa n'imfashanyo mpuzamakungu nke cyane kurusha abarundi bahungiye mu bindi bihugu canke batigeze bahunga. Kaminuza y'ishirahamwe ONU yerekana mu gusozera ko ivyo vyigwa vyakozwe bishobora gufasha abarongoye igihugu gutahura abanyagihugu bakeneye gufashwa kurusha abandi, gutyo bakamenya gushinga imigambi irashe itumbera bateshejwe izabo. Emile Nibasumba urakenuye. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira igisata c'imibano. Haracindwa irenga tagitoro cyo mu bwoko bwa essence kiboneka mu ntara ya Ngozi. Abagize Imana bakakironka kuri magendu bakigura ku giciro c'umurengera. Elvis niyo mwungere adushikana Ngozi. Kuri sitasiyo 9 zisanzwe dukora mu ntara Ngozi nta nimwe yonga igitoro cyo mu bwoko bwa essence haracindwa irenga. Amakuru dukura mu gisagara ca Ngozi avuga ko n'igitoro kibonetse abari ca magendo. Ico naco kubwayo makuru igicupa ca kinju kiri kirimo n'igice kiraheza kikagurwa amafaranga 12,000 n'ayarenga muri quartier Rubuye hepfo ya sitasiyo kwa Kalifani muri quartier Shikiro hamwe no muri komine Ruhororo niho hasa nahimuriwe amasitasiyo. Igiciro c'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kizwi n'amategeko ni 3,500 litiro imwe. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bavuga ko ingaruka zitanguye kwibonekeza aho igiciro cyo kwiyunguruza mu mabisi caduze. Ngozi Kayanza itike yahora ku 3,000 ubu igeze ku 5,000, nayo Ngozi Gitega yahora ari 6,000 ubu igeze ku 10,000. Ngozi Bujumbura ubu ni 20,000 ukoresheje imodoka bita Kagongo yo mu bwoko bwa Probox. Imodoka ari z'amashirahamwe Memento imaze imisi idakora
irakora nayo volcano imaze iminsi ikora nabi kubera ubukene bw'igitoro. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi basaba abegwa n'ico kibazo kugitorera umuti ngo nayo mu gihe vyabandanya uko bishobora kuyangara n'ibiciro vy'ibifungurwa bikaduga ku rugero ruteye ubwoba. Elvis niyo mwungere tukivuga ibijanye n'ubukene bw'igitoro tuve mu ntara ya Ngozi dusimbire ku mugwa mukuru wa politike. Ubukene bw'igitoro bubandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega haraheze hafi indwi ata station nimwe ifise igitoro. Abanyagihugu ndetse n'abunguruza abantu bavuga ko ingaruka zabaye umurengera. Eric Niyonzima. Ikibazo c'igitoro cabaye akayobera abahinga mu gisagara ca politike Igitega. Muri ico gisagara kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze nta station n'imwe ifise igitoro, na gikeya kibonetse kuri Magendo ngo kigurwa amafaranga y'umurengera. Icupa ry'ilitiro n'inusu rigurwa amafaranga arenga 14,000. Abantu bakora taxi canke amamodoka yunguruza abantu nyene n'ibintu menshi batonze ku mastation, ku mugoroba bagacira imodoka bakazitahana amakazizinduka arakuko kandi aho hose uguma hategesha ibibazo yuko igihava kiza, ariko nta cyizere bafite ko ico gitoro gihava kiboneka. Ni ukuvuga ko ubu benshi banywa kuri vya bicupa vy'ibikingi, ico gikingi kiguze kuri ya leta nayo ibihumbi 5 cane, ariko ubu bicabira ngombwa kukigura ibihumbi 14,500 naho nyene karazari kugira ngo kironke. Ikingi urashobora kuyirondera kuri meme 14,000 ukayibura. Ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro ziribonekeza haba ku bakoresha imodoka zunguruza abantu kuko bataronka amafaranga ya versement baha basebuje, ndetse no ku banyagihugu nuko kuko ibiciro vyo kuyunguruza vyadugijwe cane. Ingaruka y'ingaruka kandi umva nk'abo bantu barabura bazicotinze imiryango, ugasanga abashoferi barabura versement n'ababosi babo baronka amahera. Ico kibi kibazo. Ingaruka nziza ni ingaruka zo kwidirenza kwiyunguruza, abantu bararondera iyo bashobora kwiyunguruza bisanka. Nk'ubu par exemple nk'abantu bakenera biyunguruza n'amamoto, usibye ko igice caduze caboneka mu kibuge wasanga nta vyantu bakigenda ku mafaranga 500 ubu cari 1,000, ariko ubu hageze ubwo rero tubona aho bahora hari 1,000 bari hagati ya 2,000. Abantu bararushe, ntushaka kwiyunguruza ufite ikibazo ushaka kurondera imodokari ukayivura ngeze ukayironka usanga ari abanyagihugu bo muri ico gisagara ca Gitega basaba bijejwe gufasha gutorera umuti ico kibazo. Eric Niyonzima. Tukivuga ibidandazwa biguma biduzwa ibiciro tugaruke mu ntara ya Mwaro aho abadandaza baranguza ibinyobwa vya Brarudi ku mugwa mukuru w'iyo ntara bagirizwa n'abanyagihugu kugurisha ivyo binyobwa ku biciro vy'umurengera. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro muri iyo ntara gukurikirana uko ivyo binyobwa biriko biragurishwa, ibiciro vyashinzwe na leta vyubahirizwe. Abandi bidogera ibiciro n'abanyagihugu bo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Uwahoze ari musitanteri w'iyo komine yishiriraho ibiciro vy'umurengera ku bifungurwa bitandukanye no ku binyobwa vya Brarudi. Abanyagihugu bagatangazwa n'ukuntu musitanteri ahari muri kino gihe aha n'abandi banyagihugu baduza ibiciro, ariko uwo yahoze ari umutware akamureka. Nido na Onesime Dushimagize. Ngabonziza Philippe batazira murovyi niyo mazina yo mudandaza, ariko yidogerwa n'abanyagihugu yahoze arongoye hagati y'umwaka wa 2015 n'ibihumbi 2020 mu gihe yaramusa komine Ntega. Muri kino gihe ari mu rudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko yishiriyeho ibiciro vy'umurengera bitandukanye n'ivyashinzwe na leta. Aho ntavuze isukari ya Sosumo. Ibiciro bisanzwe bizwi by'inzoga komine Ntega, ikiyeri n'1,800, amusiteri 2,200, ariko wewe kiyera kakigurisha 2,200, amusiteri 3,000, hari igihe anayigurisha 3,500. Isukari yahawe abadandazwa abarimwo mu bahabwa isukari kuko ntiyigera yidandaza n'umunsi n'umwe ku mugaragaro, ayidandaza ku bashatse kubera ko ayigurisha igiciro kiri 6,000 mu gihe igiciro kizwi cy'abandi badandaza tugurisha ikiro kimwe 2,500. Igitangaza abanyagihugu ni ibihano bifatirwa abandi badandaza muri iyo komine iyo bakoze amakosa, ariko yahoze ari musitanteri ntakomakomwe. Ibyo byose biba musitanteri ababereye nta muhana, mu gihe abandi abafatanye ikosa nk'iryo bashyirwa amande harenze 100,000 ku isukari, ku nzoga naho bagaca bakurwa ku rutonde rw'abazosubira kuzihabwa. Akabare k'uwafatanywe aduza ibiciro kaca kugarwa, mugabo rero abikora ku mugaragaro musitanteri ntashobora kumuhana. Muri kino gihe abanyagihugu basaba musitanteri wa komine Ntega
banza bugabo vyekaze gufatira ingingo uwo mudandaza ngo kuko atari n'ubwa mbere bamwiganira ico kibazo. niba musitanteri wacu iyo bariko arakora mu butungane dusaba yuko yohagarika ako kabare k'uwo Ngabonziza Filipo bita Murovyi akongera nawe akamukura ku rutonde rw'abadandaza b'isukari kubera bica intege abandi kuko twidoga twese tuvuga ko basangiye imitaha kuko abanyagihugu ntibashira kumwitura bamubwira ivyo bibera kw'iryo bare ryiwe n'ibutike yiwe akiteza ubunyoni. Mu ruganda rwa RPA ntitwashaka kuronka musitanteri wa komine Ntega banza bugabo vyekaze kugira ngo agisha yivuzeko. Urakoze Onesime dushimagize. Mu kanya gato duhereza aya makuru ku kiganiro ako hambere. RPA Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere musanzwe mukurikira ku misi yose ya kane. Uyu munsi tubabwira ikibanza c'inka mu migenzo y'ikirundi hamwe n'akamaro kazo. Ikiganiro ako hambere mwagiteguriwe kandi mugishirizwa na Josiane Muzaneza. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Ndabahaye mwiriwe bakunzi b'ibiganiro bica kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na cyane cyane mwebwe banywanyi b'ikiganiro ako hambere. Kuri uwa kane igenekerezo rya 14 mu kakaro umwaka wa 2022 tuza kuganira ku bijanye n'ikibanza inka yari ifise mu mico y'abarundi ba kera ndetse n'ikifise muri kino gihe. Mbega vyagenze gute ngo ihabwe ico kibanza? Ni kuki ho inka ihabwa agaciro kanini mu Burundi gusumba ibindi bitungwa vyorogwa? Ivyo nivyo bibazo tuza gutijya nino muri kino kiganiro dufashijwe n'abatumire bacu ari bo Hatangimana Jeremy umumenyesha makuru ku radio igicaniro akabazi bitari bike mu bijanye n'imico n'akaranga by'abarundi baho hambere hamwe na Elise Fabrice Ngabirano asanzwe akurikiranira hafi bijanye n'imico n'imigenzo y'u Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Josiane Muzaneza sanga ikaze. Kuva kera na rindi inka yamye ihabwa agaciro kanini mu mico y'abarundi kuko yafatwa nk'ikimenyetso kidasanzwe kuyitunze kanatsinda vyamuha kugira ijambo mu bantu bikagaragara ko afise amikoro. Inka yarahuza ndetse ikanunga batase tutibagiye ko yatuma n'abantu bafashanya mu kibano. Elise Fabrice Ngabirano umwe mu batumire bacu bakurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi atangura tubwira bimwe mu bimenyetso vyerekana ko koko gutunga inka ubwa mbere na mbere byari iteka. Inka ni gitungwa cari cubashwa aho hambere mu migenzo y'ikirundi, ni gitungwa kandi catanga iteka gusumba ibindi bitungwa mu Burundi. Inka rero yafatwa nk'ikintu gihambaye mu buzima bw'umurundi waho hambere ndetse yakoreshwa n'ibintu byinshi cyane. Uretse n'akamaro kayo barayifata nk'ikintu gihambaye umuntu yaba afise, haba mu muryango ufise inka be n'udafise inka mbere wasanga binatandukanye. No mu kugaba umwami iyo yakugomwe yakugabira akabande, kiretse nk'umuntu ataba afise itongo niwe yabanza kugabira itongo hanyuma mu nyuma akazosigara arondera izo nka. Mugabo usanzwe arifise yagabana akabande k'inka. Hanyuma kandi n'abantu baragabiranira inka, n'umuntu agomba gusohora umwana wiwe yamukubitira ishashi y'inka atijya aye ni gwawe. Inka rero yakoreshwa mu buryo butandukanye, yaranakoreshwa mbere no mu gusaba ryatongo ukayishikanira umwami agaheza agaca kuronsa itongo mu gihe utaba ufise irikwiye. Hanyuma ahandi byabonekera ni mu kwirahirana, aho wasanga umugabo afise inka nyinshi yubahwa cyane ndetse ugasanga ahantu hose baciye banamumenya. Abantu baba bafise inka nibo baba bafise ubutunzi bukomeye aho hambere ku buryo bw'uko ufise inka yacagaragara akamenyekana nk'uko tumenya
abagwizatunga baba bafise ibihinda n'ibihindukira vy'ubu ibirara hanze n'ibirara mu nzu rero nico gituma wasanga n'umugabo atagira inka baramubwira bati wewe urugo rwawe rutaha ibihori ntugira agapfuha mu rugo rwawe bisigura yuko baba bavuze yuko atankagira mbere atonagira n'ijambo nk'uko mu bayahudi bakoresha intama nk'ikimenyetso cerekana ubumana ni nako abarundi bo hambere babona inka kuko kuva mu kinjana ca 17 gushika mu myaka y'1960 inka mu Burundi yafatwa nk'igikoko cahezagiwe n'Imana kanatsinda yagaragaza ubushobozi pouvoir mu gifaransa aha twotanga akarorero k'imigirwa itari mike yaba iyo kwimika umwami canke ku muganuro aho inka zaba zifise ikibanza gikomeye ico kibanza c'iteka rero yahawe ni naco gituma kenshi na kenshi bayiha agaciro nk'ako umuntu ndetse rimwe na rimwe bakanayisanisha nawe bivanye n'igikorwa baba bayitezeko. inka kandi yaranakoreshwa mu gusaba umugeni rimwe na rimwe mbere turanabona ahantu inka baza barayisanisha n'umuntu bivanye n'ukuntu ikora ibyiza bagaheza bakavuga bati inka zikora ibirama igasubirira nko mu kibanza cy'umuntu niyo bagiye gusaba umugeni bakagenda bamwitirira ko ari inka muntu mugabo yakowe inka goya yakowe inka bihembe hanyuma kandi irindi sano ahantu inka iza gusanira n'umuntu ni mu gihe byashitse nk'abana bakava kwibere baca babandanya n'amata y'inka bigasigura yuko havuye wa muvyeyi n'ataba yagiye kure ashobora gusubirirwa n'inka bakabandanya banywa amata bamaze kuva ku maberebere y'umuvyeyi ni nk'iyo kandi bishitse umuvyeyi akitaba Imana aho oyo inka yarasubira mu kibanza ca wa muvyeyi mu kurera ibibondo nico gituma kenshi banayita indezo hanyuma kandi inka ushima cyane n'ikintu gihambaye zaranakoreshwa no mu kwirahira hajya wumva bavuga bati yampaye inka we rero uwaguhaye inka bisigura ko yaba ari umuntu adasanzwe muri uko kandi kugereranya inka n'umuntu ahandi byabonekera ni mu gihe inka yaba yabyaye amahasa ico gihe ayo mahasa barayabyina biri hafi na hafi mbere n'ayo muntu bakayaterera impundu kandi wagiye kwibarutsa ayo mahasa akagenda atwaye ibifungurwa bimwe bimwe nk'icuhiro canke umuganda w'ubwatsi ivyo ku bindi bitungwa ntivyaba impene n'intama naho zabyara bubiri canke butatu nta kinini ya byaba bivuze n'abantu bo ku musozi simpaka babimenye mugabo ku nka harabaho imigirwa ikomeye cane iyo yabyaye amahasa hanyuma kandi inka cari ico kindi kintu nk'uko abantu turirimbirwa nazo zaririmbirwa zikavugirwa ibicuba zikavugirwa amazina mbere n'uwaguhaye inka mu kumushimira wamuvugira amazina ukavuga yuko yagukuye kure yagutabaye umugore ari umugenda umwana ari umunamba agaheza akakurabira icaterera cahora kivoma kigasubira kigatera ukazokwama umwivuga ibihe byose ndetse mbere hakazogera n'igihe ugaheza ukamwonkorera canke ukamwokorera kugira ngo yanka nawe asubira ironke ko yibuke ko yigeze kugabira umukunzi none arasubiye kubona ryabara mu rugo rwiwe Turagize nkamubona nimbura bwenge ntizimenye uwashaje n'uwashangaye tanumye kuraba amazi nsanga n'amafe y'amaseyasi ya mukenkema reka yagize irida kuyura yiga gukina n'ubukombe yagize irida kuyura yiga gukina n'ubukombe none ndabirira nk'uko mwavyumvise inka yagaragara mu bihe nka byose bigize ubuzima bw'igihugu ndetse imbere y'uko amajambere n'ikizungu biza abaho hambere bashobora kugabangana umunsi mu biringo bifashishije inka mu kumenya aho amasaha ageze ku murango bayaha amazina akurikira amavyuka amakama amaturuka hamwe n'amashoka mu gihe cy'umugoroba naho haba hamakwaza amataha n'ibindi ariko rero naho mwumva ko inka yanyu ifise akamaro kanini ndetse n'ubikiriko
uyu munsi ubworozi bwazo bugeze aho umwansi ashaka, mbere hakaba hari n'abagize inka ikigwanisho ca politike ngo bikunde bahonye abatutsi bamye bitirirwa ubwoko bw'aborozi b'inka. Aha umutumire wacu agira kabiri ariwe Hatangimana Jeremy aranegura iyo nyifata igayitse, ndetse akananegura imigambi imwe ya leta isa n'itorohereza aborozi na cane cane aborozi b'inka. ubworozi bw'inka novuga yuko bwataye agaciro kubera imvo nyinshi. Novuga icambere n'ubworozi bw'inka bwasubiye inyuma kubera igwirana ry'abantu ku muvuduko munini cyane, aho ubworozi bw'inka usanga muri rusange inka ikeneye ahirisha, inka ikeneye ikibanza kinini cyane, inka ikeneye aho izoja kugisha mu gihe cy'ici. Inka rero ibyo bintu byose byaratumye isubira inyuma. Ikindi novuga nibijanye n'igwirana ry'ibindi bikoko bitungwa byororwa, impene, intama, ingurube n'ibindi, bituma rero kwitaho guha ikibanza inka bitera bisubira inyuma. Hambavu y'ibyo hongera ko nta mugambi hari itomoye ijanye n'ubworozi igaragara yuko bashobora kwitaho novuga bikomeye inka. Rimwe na rimwe usanga bashwatanisha, ndavuga nk'umugambi wo gufata inka bakazishira mu rugo, bakazitungira mu rugo, ntibabiteguye, ntibaravye bati mbega bwa bwoko bw'inka bw'ikirundi bwacu, inyambo, inyaruguru, ubwo birazibereye ko ziguma mu rugo canke niko umuntu azigumije mu rugo ntaco byonona. Ivyo byose nta bushakashatsi bwakoze kugira ngo bashobore kuzigumiza mu rugo. Ibyo rero nabyo nyene biri mu bituma ubworozi busubira inyuma, cyane cyane ko mu bihe bikuru Uburundi bwagiye buracamwo by'intambara. Inka cabaye igikoko novuga cyahohotewe cyane, ugasanga hari n'abazica bazitirira abazitunze, bakavuga bati inka ni igikoko gitungwa n'abatutsi, naco nyene n'igitutsi, reka tucice canke reka tuconone. Ibyo ni ibintu byabaye muri make. Ibyo ni bimwe hari n'ibituka ry'umuco rero, naryo nyene umuco iyo utitutse usanga bya bintu byari byubahwa bitacubahwa. Inka rero nayo iri mu bikoko byabwirizwa kubahwa mu bijanye n'umuco. Dufatiye ku nka zacu zaho hambere, bavuga batika izi nka zikenewe cyane, dukeneye inka zikamwa menshi, ibintu nk'ibyo. Ugasanga novuga n'urudubi ruvanze akadenderezo mu bijanye n'inka, hamwe ushobora kubona yuko umuco wo gutunga inka utera usubira inyuma nk'ibirenge. Ibyo ni ibintu bimwe rero byerekana yuko inka agaciro ikironkwa nk'uko kwa mbere. Ibituma rero bikuru nibyo byerekana yuko inka ni igikoko novuga kiriko kirasubira inyuma. Hamwe tuzohora tubazanya mu minsi iza tumvise nk'uvuga ibicuba canke uvuga amazina, tukavuga ati mbega ibyo ariko aravuga n'ibiki. Nuvuga ko abana bacu babonye inka zitungwa mu rugo, inka ziragirwa, inka zigize iki, bazohora babyumva mu migani nk'ibiti. Ahubwo twumva imigani ya Samandari mu minsi iza, mu gihe atacokorwa kugira ngo ubu bworozi bw'inka busubire gukorwa muri kame kabwo. Igiziriga kuyuha yiga gukina n'ubukombe, none ndabiriragira imbavu na nyina ku bwato buke mu gatondo zikimira guhiga. Mu gusozera, umumenyeshamakuru Jeremy Hatangimana asanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'imico y'abarundi aributsa ko inka ziri muri bike vyerekana karanga n'imico y'abarundi, ari naco gituma asaba leta nimba koko irajwe ishinga no gukingira imico n'akaranga, gushira inguvu no mu gusubiza agateka be n'agaciro igitungwa c'inka be n'ubworozi muri rusange. Impanuro notanga ku bijanye n'ubworozi bw'inka ku barundi, cyane cyane ku barongozi, ngira ngo sumba abandi nuko inka ni igikoko kiri mu muco w'abarundi. No kuvuga yuko kubura inka mu Burundi no gutakaza umuco wacu, nawo hajya umuntu yataye umuco abarabaye nk'agahunga arema, niko novuga kuko niko nobifata. Igihugu cacu mu muco wacu korora inka yari kwiguhabwa ikibanza, naho hoba habonetse ibindi bikoko
twovuga nk'ibi bigezweho byo bigwira vuba bigira iki inka yagombye kuguma ifite ikibanza kugira ngo igume mu mateka y'igihugu cacu naho kombe tuba ziri ku bwinshi mugabo nk'inka z'inyambo inyaruguru n'ikizi urabona yuko ziriko ziragenda amazima yongo rero ni ukuvuga yuko haba hari ikintu kiriko kiratakara mu mico ni bya bindi igihugu gitera gisubira inyuma rero nkabibaza yuko abarundi b'umutima abarundi bakunda igihugu abarundi bakunda umuco bari bakwiye kuraba gute izi nkabo zigarukira nuko bagakora nuvuga nk'ibigo ndangakaranga biri mu izo nka z'inyambo biri mu izo nka z'inyaruguru abantu bakazorora bakazitunga kugira ngo nejo bundi abana bazokwaruke babona aho bavuga ibicuba aho biyamiriza aho bavumereza bamenye imico yaranze abasoko hajya umuntu wese nuko amenya kirazira n'iki cyazira icyo kizira nicyo bakwiye kumenya n'iki cyazira kuvuga yuko ari kuvugira ngo naka ngo ntukore ikintu ntukore ko ya kirazira no kuvuga yuko niyo migirwa n'uwo mugenzi n'ubwo buntu bwaranga umuco w'abantu canke abarundi muri rusangi tugomba gusigasira tugomba kugumana kugira ngo umuco wacu ntucike hanyuma ku barongozi no kumenya yuko umuco ntucike ubwo nyene nta guhindura ibintu ubwo nyene mu bijanye n'umuco si byiza na gatonya kuko ntibiba bigenze neza iyo bigiye byo nyene bigenda buke bigahinduka muri icyo gihe biba bihindutse mu nzira nziza ariko kubihindura mu nzira yo kubitoteza yo kugira iki inzira nziza yo guhindura umuco wonyene urihindura buke rero nibaza yuko aho kamo nakugira ngo inka basubire bazitunge abarundi basubire babyijukire bazorore bazigaruke bya bicuba bya bitito y'amazina y'inka dusigaye tuyumva muri kahise ako niko kamo notera abarundi kugira ngo umuco wacu usigasire umuco wacu ntugacike cyane cyane umuco wo korora inka rega nzoba numwe ngende iyo nzobona babiri tuzogenda naho nobura numwe jewe nzogenda nzojana na wa mukobwa wa ntambara ndende ubona ko atari agatinyisho Tuti namwe bakunzi b'ikiganira ko hambere ni kuri izi mpanuro duciye dusozerera kino kiyago c'uyu munsi shimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri nibagiye abatumire bacu Elise Fabrice Ngabirano hamwe na Jeremy Hatangimana bafashije kuremesha kino kiganiro twizere ko mwahumviye canke mwahamenye ibitari bike bijanye n'akamaro be n'ikibanza inka yamanye mu migenzo y'ikirundi Josane Muzaneza mwari kumwe nkaba ndabikebanuye ndabifuriza amahoro y'Imana mugira aho muba mwubahwe n'agahwane cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere Urakoze Josiane Muzaneza ni no kuri iryo jwi ryawe duce duhereza ko amakuru mu kirundi yo kuri wa kane genekerezo rya 14 mu kakaro mwaka 2022 mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira bagenzi banje b'uruganda rwa FPA bafashije gutorokanya aya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri micro ndabikebanuye naho utaha